none ni gute wonyagiriza ko ariyo nkiri je naranditse umbiriza naranditse nibigeze banyishura niyo contrat mubaza ko nasinye ntaho nanafise ntibakwishe none gute none anise ngujya ndamu telefone yari ntigeze anyishura nta na contrat mfise hajya none wocu hajya na contrat mfise muri warubizi nukuri kwimanya imbi hari bayizane mu busazwe je nenda bakeneye nabo bari bakeneye rero kuri ibi kwera contrat zo muri warubizi ndazizi ndazizi ndazi ukuntu bakora turanazinanye nabo barazi ukuntu nkora barabizi ko naje atakontra wonse nyinshi I am a really bad man kado ravere kwera we abewe ninde kado ravere kugira abewe birangora kwishura direct ni BMT je narivuze oya Chris warubizi nubo bo baratangwe kumukinisha filime ariko so bamusohoye ngamenyekana be kado nyakado tuzi ravere tuzi atwika ravere tumaze guhura muri filime nyinshi ziri nyuma ya BMT urya n'igiheko mugiye duhuriye muri BMT muri ruraka ni man ujya mudemo n'igiheko ujya mudemo ashaka nkahore umbiriza ndahuriye no muyindi tuzobakira ndeka ndacavuga ijya filime ntabwo ari za filime zo bwana tumenyereye ego kuvyukuri maze ukina filime nyinshi nziza kandi zakunzwe sivyo kandi zifise karite zifise na sound nziza ariko filime iri mukuza bene data kimwenzi intore ntindi ntizobona reka umviriza iyi video muzoyibike je muzobinyutsa niko impamvu mvuzuko Chris sinakumenyereye wikina wa mugabo Jose rugereranye film yari yose n'intore nindi Nuko reka maze ngera poster niyo cyuzemera ariko je nta sample satuzogwako kuko tizova tureza na sample satugwe kuri de sample nonda kubesha kuko yaba kado yaba shaki yaba Joakim sivyo yaba jewe hama tuja no ku yaba Chris okay izo Chris kabisa tukacha tuja no kuba director sivyo tukacha tuja no ku cameraman hamwe no kuba ku bantu bafata song nabonye hari team nini kabisa iremere yari giheko ibaze iyi filime yantwaye umutwe hamwe n'umukunzi ambwira ati wesha uri mubiki ubwo bugiye wagiye turi kumwe n'inana AMEDEE himself AMEDEE manu ntarundi mu director dufise ga manu ujya mutamana igiheko ujya numva ni legend agikora ni legend agikora okay sivyo aratwika amana uzorabe no muntu wongaha mu Burundi akora n'ibintu This is Flash TV, we shine to progress. Hello everybody, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well guys. Natwe turashima uhoraho turashima ndiho abakidutije amagara ari nawe dushoboza gukora day by day another chance another reaction they call me Ndikurio Leons the son of a doctor of love aka Diko behind the camera Ali Prince Kid. What a beautiful day, oh my God, what another possibility, what another opportunity to another reaction. Ndamwakira my boy, one of the handsome boys we ever have in this industry. It's Chris, my man. What's up, bro? What's up? Thank you so much. Man, yeah, man. Nakubona kabisa. Ndahandipo we. Urahulipo we. Babashiki bacu nabo ngo ndahandasamye ngo amakado ngo ligutangwa ya birthday ngo nanje ndorera abavana n'umuntu kuntu aba yakira ibintu ni muri cyagihe ako kana ko gariko agakoresha muri cyagihe nk'ubashobora kuba yicaye yizeye ngo Chris n'umuntu wiwe akazabona wibereye kumwe n'undi muntu mwibereye mu tundi tuntu bati ndaho ndasamye ngo mfise umuntu kumbe yarigiriye Muga bugiye hotel mibiri nk'umutima mubura vyumva nyene ngo ndaho ndasamye yego mugabo haberimo nakantu ko gucura intimba uvangwa abandi bana shango nanje ngo nibereye birumvika kabisa ubu ni Chris umwe mu bantu banarisha imibu abantu kurisha imibu uravyumva ni muri yo ango nyene reko mwe n'umuntu abandi bantu bagukeneye ukakomeza ubereka kudahari umuhungu we kwibereye nka Salomo akagusangira Diko ntunteranye n'ukuri ndasabye ntunteranye n'abantu abo mvuga ati bankeneye nacu kamega sihondi sihuri ntibarandondera ahubwo
Chris ahubwo mbwira hari umuntu yanteye inkuru ngura umwe mu basore muri entertainment amine hano mu gisata ca cinema telefone yawe ngo ushobora gusangamo urabona inbox ugasanga harimo discussion nk'amajana 5 zabigeme gusa utarishura cyangwa mvuzenye vraiment umwe bari abantu majana 5 kujya y'amazi ho ni kwirirwe turaja ubwo rubesha urabiteye amazi abantu umuntu yarabesha nizo Chris kabisa mu masoro bana baberewe ibi byo n'utuntu twiwe nakunze ishati yambaye indani hariyo chenette zimugwa ko neza waraba physique yiwe umusore we sport urayikora ikakugwa neza we ariko ndiko maboko areka baze kugira ikintu cyose amajambo meza sizi kare ukubwo wakwicarika kagenda ukunyera reka bajeje nkije ko ravuga ciye niyumva navuga ndiwe vraiment Chris zindabona niyo no mwaka yo namba nareje abakobwa 20 10 bose barankubise hasi ariko abo rero wosanga ukunda abandi bikundira amamodoka ugasanga kandi shawo hari uburyo umuntu akunda ugasanga yiduza level bigatuma bamwanka batari kumwanka kubera ko ariko arashaka gukinira mu kibuga atari cyo wewe usadeko kubera abakobwa burya rikateza ibiri hari umukobwa bayishakira ivyisi atankundo z'umuzanira nundi abakeneye umuhungu atuma ayetwenga abaho ofisi ibyishimo uko nibaza wowe huye n'uwo mukobwa akeneye umuntu gusa muhe ivyishimo asha ni mama ntiyogocika ndangira shakire sindana mo ndabira muri cinema nkarobayo kweri nakam reka byombera reka ikibazo cyaje raje mpura n'abakunda gusa mahera rega ariko umuntu ashobora kubona ufise rugarenze akavuga tujya mu nafisa yabyo agacha kwiruka inyuma kumbe nawe ugendera kuri 5 imbere n'inyuma unyumukije wa mutipe mukanya yakubona ngo yana ngo mana nguratwika ngurarenze amutipe nibazanye n'utuntu kwa demini bikorwa by'umuntu nk'umustar muganza ko ngo rabusige nawe ngega kawigiza menshi kumbe nibibazo ati rero uhura n'abantu babibaza yuko akokirisa amafaranga uranayafise man ubuze amamodoka y'ikirenga n'iki amafaranga urayafise n'imikirisi dufade kano karore wambara neza ukaryama neza ku gitanda ciza uri umusore ugashobora gufata agatagisi ugatembera muri film ukabugezweho nk'uko ugezweho urafungura ugafungura ahantu nakisi ubundi butunzi urindiriye ko guri inzu ibujumbura sha ntabwo je kuko ubutunzi bwa mbere je nishimira mu buzima nubwo ubuzima nyene fisi kuba mpema mbayeho neza ivyo ndabyishimiye hamana amahera yo kugiye kwambara ugiriki sha vraiment no kubw'Imana ico kimwe ndagishima nta munsi n'umwe ndabibura yego kandi nibagiye ushatse kuja ku mutwenzi canke handi hantu ukaronka yo kujana wa muntu ibindi n'iki aho rero nibibazo bara wa muntu ataho haratu ego wana no mfise ikarite nyinshi ariko ndafise defo kudasohokana umuntu ndikundana oya man ndayifise yo defo bivuze ko inshuro nyinshi nakubonye mwasohotse niwe yaba yagusohokana oya mu majambo menshi majambo make kwanza sana bwa menshi majambo make ntabwo nkunda ibintu byo gusohoka sohoka gake kabaho urumva vuza tsenga nkundanye nawe mukobwa kundi ibintu byo gumasohoka yo twita tuvana muga gusohoka nka sometime bavuga ari kino musi turyoshe Imana yaduhezagiye dusohoka nka rimwe mu misingano gute umundwi zibiri mu canke ukwezi kose wa nkubu ndamaze afi nk'ikintu cy'amezi 5 yego nukuri utamufasha ukuboko ati eba ngingo tugende none kura bata bana nta imyaka ijana erega ikibazo turarondera neza tugashaka tubanaye turondera dusaga tabuze n'umwanya wo kujya amahera neza yakirizo zo yarira mwijuru ko tuzaba twitungiwe n'ivyamwa bitaranahishoga gusa naho ne tutajya amahera bugi bijya amahera ni byinshi yego ni byinshi yarige naho tusanga keneye tuvuta akeneye kuja muri saro isokoze ubu twe twose turwa tugenda kandi kirisi bivuza yuko rimwe davuga ati reka ndamukoreremo kimwe muri ivyo ya sometime birabaho ya wow eso turiko turavuga ni uvuze wo niyumvire niwo nawe wiyumvire oya kuko umukunzi wanje ntawuzi asha icyo kimwe ndacemeza sampusa kuko yaba umuzi wari kuba musize kumugaragara oya Chris naramumenye nanga kugusesera ubufu uri umugenzi nturamumenya reka wowe umunyeruso ku wa mbere dufise ari professionnel kandi ibintu byiwe byose abikora afise target
rero kuri ivyo nkugomba narubitse kuko ndazi ni mu bantu bazokwambarira ni mu bantu uzobwate wa muhungu nimba tuzambara imbega nka zimwe za Semavumba nimba tuzambara ikoti ni mu bantu bazoba bazambaye rero mise ntangira kubishira ku mugaragaro wa muhungu we yo bari kibazo bari kibazo so ni mu kiganiro ciza kabisa turi kumwe na Chris mwamubonye Degiture bamwe mu bantu bacu uwitwa Mary ubona yuko adukurikiye byihoze Isa Degiture n'umwe mu bakinyi ba filme badahengeshanya kuraba ibiganiro byacu yitwa Ornella Mutoni nawe tukaba turi kumwe mu kino kiganiro Chris arundi nawe wotura kino kiganiro cange uragitura uwo mpereje kiganiro umuntu ushaka kugitura her name is hari umuntu akunda kuraba ibiganiro byanje sana yitwa Rahima Saif. Sorry, yitwa Rahima Saif. She's my mother. Arakurikirana ibikorwa byanje cyane. Wow. Niwe henze akabakano kasoheke kuri YouTube. Nkajya yejo bijya nanhijwa kimya yasohoye ndi ndatamba nambaye nanhiyo nyene. Esume. Ntumbira ko yabibona. Yego nanye nkute screenshot cyambwira. Ko twazige kire twabona ko aba Tanzania. Batanzania. Ndakumbuye induru zawe zo muhira ikintu. Ko je n'umurenge mba ndikunda sana. Muze like crazy. Yeah. Era chebura kakurikirana tuntu twanje. Wow. Akimutuwe yumve ko namuvuze. Bana ye mama. Heshima zako kabisa popote ulipo. Yani kijana wako ya. Kijana wako. Anakusalimia. Ndio kabisa. Kabisa yitwa Chris uramukunda. Mama. Ndamukunda sana kandi abantu bakunda kumubwira ati turasa rero. Nigeze kumubona. Igitangaje aracara umujene sana. Yavyakira. Wona mwibesha ko. Umuntu twakwirukana. Wakwirukana. Manje ndamufuhira ngo biteye ubwo. Chris wafuhira mama. Ariko yaramutama ndamura bakavuga ati we mutama we nibikira. Ati baby y'abantu yishaka. Yego kabisa hambavu yiwe burya nguyu umugabo ahereye kuri mama abagira avuge n'umugore umugore ntacu mutu nta mugore mfise umukunzi wawe umukunzi wawe umukunzi waje nakino mutura kora everyday abafise muba muri komenga nawe ari kure y'imbewe gakire yego ntabwo ari hafi gusa kenshi we urumva ari hafi umutima wanje ari hafi cyane gose nikagano ngo kure amaso si kure y'umuti aho ngaha ataza ka message kiwe nugura nikaza kubura wow kabisa Chris umukundira iki kimwe gusa kuko ni byinshi duce tunaharenga ibintu ntibyari muri gahunda mbabarire kuba ndabizanyemo kimwe ndamukundira afite umutima mwiza afite umutima mwiza arafasha sana mwe biteye ubwoba wow yani wa muntu nabonye abanza aritaha abandi bantu uko yitaha nk'umusore rero akunda mama wiwe nimba hariho squatter ya mbere ushobora gukubita canke ibaho ni gihe uburongoye umugore ugasanga ntahuzana mama wawe yuriko uranaliza ingeso zujya mwigeme urabona ko azohuzana mama wawe cyane gose kwera mama wanje cyambere n'umuhepi kandi mama wanje umuntu tuganira cyane gose ndazi ibyo akunda n'ibyo yanga naje ari we gihe ndavye umugo kamuntu kuntu yitwavuga sha uyu mere yo muco mutwe ni mama mere ntakunda umukobwa wa munebwe akunda umukobwa nyene agumazezi twa umukobwa wa make up akunda nyene wa mukobwa mu fight avuga aha ihamu umwana wanje agira ikibazo umugore yosha kugwana niwo mama akunda usanga nk'ubu waramaze no kubahuza arakubwira ati Chris none mbona wowe nioneshe wana mama je kwera ndamenye kugura kubye tuganira byinshi yaramaze kubona abakunzi banje benshi yaraba ex banje azi haraba ex banje gusa kuyo turi kumwe wabaye urabangira Chris baragoye Chris abubu none mwakuterahera ubona araponyora urazi rero mfise defi imwe Jesse shaka kwicara n'umuntu hafi nk'isaha irenga cyangwa umunsi wose urumva sisanga imvuzo twanje ngene nk'umuntu nkunda urazi ikintu ukunda cyama mukana rero cyo gituma rero nawe usanga aguma bimenya ko twaragumana kenshi mugubu turi kumwe yarambwiye ati kuvyukuri aha ni wakuseswata yarambwiye ngo ni umukobwa nacyarova yende feri navyo navuga ati ndavyima avuga mere we rinda misi zanzokuzanira ndakuba ati ndagutama uvuze ko mu misi zaho twabona wigereye Dar es Salaam yego tukabona umukunzi wawe wamujanyeyo kumwereka mama
ndiko ko nibaza we turakorana igihe cyose umunsi uzokumva gusa jera kuvuga ati nje Tanzania uzocume yangiye kwaza kumwereka mena ambwira wamubonye n'uyu wamubonye wow Chakisi mbona yaratomboye uzi impamvu ndakubona nk'umuntu ari romantique kandi nkuko abivuze nimba bikomora kuri mama wawe uri umuhappy niwe muhungu twenga n'amafosete akaza ndiko awe ndakwemera burya Kirizivugisha kuri hari abasore benshi babibona umuhungu atwenga amafosete akaza atwenga shemi sayika homberana nawe barahari barahari bravo na Fidore ugira bose bamwanditse turiko tweze uri kujya turaboneka okay wow kizazi sana so mamene twaherukana narakwerekanye oya ntabwo nakwerekanye ahubwo twaherukana mu gisagara ca Ngozi yego eba amugabo urakunzwe naragutanga renda byo ugira ashobora gutambuka gatatu natava wamkinya wa film Chris kisuru urukundo abantu bakomeje kukwereka umunsi ku munsi ugwakira gute urukundo bari ko baranyereka rumeze nk'uburozi menga bari kundoga impamvu niko nakubwira uko inca numva menga muri filme hari ikintu gishasha shaka kuzana bandanye nkundwa urumva batuma mbakuraje ukuntu hamwe jeje nyene yego kuvyukuri ndafise ubundi buzi bwa pembeni okay nabwo niba bukeneye ingufu zanje yeah ariko mu mwanya numva menga nobaho gusa ku bwa filme nubwo bundi nkabureka nkabaza nkakorera ba bantu bangetse ko bankunda ndiko impamvu vuze uko igise maje ahantu ruguru maze kuja ahantu hatatu hari mu Kayanza KYZ kabisa hari Ngozi hariho na Gitega gitije wagiye ku ariko mu Kayanza hoho nagiye mu bintu bya filme ntarabijamo neza rero ivi vyere Ngozi ni Gitega hoho twari tugiye mu kazi gushutinga kabisa ariko Ngozi bankoze ku mutima abanyengozi nyambaza kumviriza iki kiganiro bari ku mutima Chris niyo narindi urumva hari yaba kuri babivuga mbone kwabanye iminsi myinshi ariko iminsi nk'ibiri 3 ya nyuma narageze ahantu mwari muri natangariye uburyo ahantu hose uci na wa mu mama harababa hariya ubona menga yivire nko mu mwonga gusoroma ibiharage ni ukabona arahagaza none arafise TV Chris yamumenyeye ukumva barakuze ngo niba ngo yakina ngo uravyibuka ngo hahandi naratangaye cyane kabisa bari ntara ya Ngozi Chris ntuzoyibagirwa mu mateka office y'abafana jewe n'umwanya mvuze ati shatse kuruhuka kubya nyamvuga ati ngiye kurira ahantu ntuke nofata Ingozi impamvu nofata uko Ingozi n'ahantu nabonye bakurikirana ibikorwa cyane kurusha n'abantu twobanye turi ngaha Bujumbura yego barakurikirana ibikorwa kandi bafise urukundo n'umwe atabujyajya impamvu mvuze uko ego vraiment benshi barampamagara ariko hari umuntu umwe yampamagaye numva natangaye Yuka navuye mu isoko navuye gura agaposheti nyene ki telefone okay vuyeyo cesta ahantu haraba motari kuvyukuri nta motari je nanzi ko bakurikirana ivyo bintu byacu dukora yego mu ntibigwiriyeyo pre yego kuko mu motari rigwa mwibarabara ndi ngero umwanya ni na moto abari kurondera amahera numva bakomeye induru rimwe wa muhungu kujya se Chris naho ngakeni bavumagara amazina atandukanye mu mafilme yose amazina witwaga yakinisha nari kumwe n'umutipe yitwa Wacha no mufana wa mbere nagenda avuga numva ndanaryohewe kuko nariyumviriye aronka umwanya kwera ugenda bizi Elton ntarafa oya bishitse ni YouTube yiwe yego kandi naho umwanya muremure abari ku moto numva ndaryohewe nacene nagenda ndamukura mu ntoki nambwire bara mamene mukomere vraiment nabwira courage mu kazi numwe acera ntwara kuri location nangiye ukinira acavuga ko mukiranganga nzoza kubaraba urumva campurirayo nundi mufana yigeze kuza aho mugiye gukinira cadura nundi mufana yigeze kuwoza aje kubwasabasa muzane igitoki wibaza umufana iv'Ingozi agiye Bujumbura akazaza gemo igitoki maka kwa sabasi urumva caturahura caranyibutsa ngo yagiye ku munsi vraiment nabantu batwetse urukundo n'ikindi kintu cyanyoheye cyane hatubereye umugisha mpamvu amuze hatubereye umugisha nabantu batanga location baza nk'umuntu afise hotel niniya Sangwede ni hotel nyene irenze iri ya mu karere mu buraruko iri mu zambere ego urumva ugaco bagaca baguhuga kinaho byo ushaka n'inzoga ukanwa na boss ari hajya boss gaca ibera mu bakaskadere oya ego ni mama
ugaca wimvira rero ugaca wimvira ugo rukundo rw'abantu twovuga ati baruguru ahi Bujumbura turaronka rudahari aha lokasiyo ariyo yose twiriha amahera natwe no kwifotoza imbere y'inzu y'umuntu urariha ngaha cyane gose kandi ni nuvuze gati mu gihe ahantu kwa kina lokasiyo ucumva aba server oya ntimudushiramo ibikini ku server bahajya baguma bari pose ukamenga n'abantu bamenyera ikintu mani baratahura film icarico wow rero naryohewe bimwe n'uburongozi bwaho naguciriyemwo natangaye numva muravuganye kubaha mu stanteri wa commune Ngozi ujya mu stanteri uburyo ngo mwaganiriye rasta oya mani ya Chelsea arabate reka none twarajoye ati arasohora umutwe cyafata guca geba namwe mwahugwa mwagomba mu ngongera imodoka natwe ndwara umushefu cyatamuka byanyu bana chef muratuma bari ngo yagana ibisanzwe ama Chelsea Joakim nawe yamakora abamenyereye atangwa kumucoresha zibiye namwe mukina amafilime ngego shaka amuvuye Bujumbura ngakaribu cyane gose ngane mugira ikibazo hani Ngozi ibaza n'umusitantira agufashe nkuko wumva wagira ikibazo mwase gushutingira no hejuru ku mabati kaburimbi hagati mushatse mwari kurica n'umuntu azoshaka ko Christian shootinga neza kandi film bazontwa ni Ngozi bagenda niruka rero baba mpamvu nakubwiye ati Ngozi hatwere mu gisa ego kuvyukuri kako turakorana ni team ikomeye kako tukorana na team ikomeye irimo abastari benshi mu majambo make ntabwo ari kwiyemera ariko urabizi nka film je mpuriyemo na Kado Ravere arahuriyemo umuntu adukubita ifoto abantu ati Karabaye Ravere bavuge ngo ari singo arose gikoma ngoma nabe izo Chris tukaruramo na Ravere na Shagi je nivyava mani kurakubwira tugaca turiramo kandi na Joakim arimo Joakim arimo vraiment Joakim narinzi ngo nubereka ama location gusa hajya yarakinye narinzi ngo nubereka aho muza gukinira yabakire nk'umunyengozi yarakinye vraiment naje muri jewe narashimye cyane guhura nabo bakinyi ba mbere kuko nibo novuga ati muri jewe bakubara actinga jingi navuga ati naje ngangoma nkubita igisasi igitangaje nabo numvise bavuga mu majwi ati Chris mana yanje ashikire wari karagitira baragufiringa ko niko yegere haba ari ibintu urazi ubonye umuntu akarakina neza no muri yo bitumukina neza nico gituma rero hari filime ashobora gukinamo ugaca usanga mu yindi filime abantu bavyashe acting ya Chris wapi kubera iki n'abantu tuba turi kumwe nabone baratuma nkina neza rero cyaje cica cyane umuntu novuga ati umudirector twadufise kuko uburyo kenshi twebwe abakinyi aba director nibo batugize kubera nk'ubu kuri director deko sico kimwe na AMEDEE kuno directing oya kubera there is quite difference kabisa hagati y'abantu kubera script kuyandika Chris azoba ameze uko hajya no kwandika theory na pratique n'ibintu bitandukanye ndashaka kugendera kuri theory yawe ariko ugaca usanga pratique nimbi rero cyabisaba wa mu director mwiza rero caduhura n'umu director AMEDEE uko nibaza murazi ibikorwa vyiwe no muntu atwika gusa abantu benshi amafoto yaratembereye yego amafoto yarafotase benshi bagiye bibaza kari intore ntindi batangwa kwibaza izindi ahubwo nyene Chris tubwire erega nariko nta makuru tuba turaronka yanyana ngo ni intore ntindi season 3 kubera iya kabiri yo basa n'abayimaze muri ko murategura kubera isa niyajamwe All Stars nahabonye ntuze hari umuhungu utavuze w'umuhinga nawe X-Ray Bam okay namwe bagi gusa nako ndajayo reka ujya muhungu n'igiheko reka turabandaye okay ijya filme ntabwo ari intore ntindi ijya filme ni filme nshasha ariko ijya filme jeje nyene yaranteye ubwoba oya awe ubawe kandi nawe umu acteur mukuru shobora kuba ni nagwaye kuko nimuratubwira neza nyirayo igarukika gutera ubwoba gute Chris guhera mu script ama action ari wewe sinza kuvuga byose ngani yande cyangwa se yani wiki n'ibiki ariko ngoma ndaguhe kwaza inkuru gato y'ijya filme ijya filme ntabwo ari za filme zo bwana tumenyereye ego kuvyukuri maze ukina filme nyinshi nziza kandi zakunzwe sivyo kandi zifise quality zifise na sound nziza ariko filme ni mukuza bene data kimwenzi intore ntindi ntizobona reka umuriza iyi video muzoyibike je muzobinyutsa niko impamvu mvuzuko Chris sindakumenyereye wikina wa mugabo ugereranya film yari yose n'intore ntindi ubwo reka maze igera poster niyo cyumvira ukubwira ati niko ndiga je mu buzima bwanje iyo hoza akazi ndashobora kuhavuza waka kazi twakoze
ndabizi muri samples tuzogokuraye ariko je nta samples tuzogwako kuko tuzova turezana samples rwe kuri de samples nunda kubesha ntabwo ari kwikaraga igikorwa cyiza kiraboneka my god diko iyi filme iyi video niko navuga muzoyibike muzompinyuza iyo nabitse rero ngiye niyi yibike rugori kuko yaba kado yaba shaki yaba Joakim sivyo yaba jewe hama cyo tuja no kuba yaba Chris okay izo Chris kabisa tukacha tuja no kuba director sivyo tukacha tuja no ku cameraman hamwe no kuba ku bantu bafata son nabonye hari team nini kabisa iremere kare yari giheko jibaze filme nako ndactinga jeje we mpejeje ahita numva ndaryohewe uzi impamvu hari gihuki n'ikintu wenyene muri wewe ukumva bwa buzima wabugiyemwo pe nubazwa kandi kwisi ukabifiringa ukumva birimwo ibaze iyi filme yantwaye umutwe hamwe n'umukunzi ambwira ati we sha uri mubiki ubwo bugiye wagiye nturi kumwe n'inana sambrag urazi icyo andi baba foto ndabaho cyane cyerage haragerigena samuna izijo tukikora nkaca mfoto ngambwira ubone atiko turakora rero twabishize mu nguvu nyinshi twabishize mu bwenge bwinshi izo hari intuzeya hari n'agace gato nabonye wasohoye mu buryo bw'amafoto umeze nk'uri muri action ikomeye y'ingwanizi tumenyereye zo hanze Real Barman Real Barman nigo zinasheri in the house ubu hagiye ko Real Barman urazi gituma irya zina nagihaye irya zina nagihaye mu kwera irya film irya film n'ikinye naragitinze ibintu numva muri je birankoze ku mutima ibaze filme je nakitinze niko ndarira harageze umwandarira mane irya filme n'igiheko mane irya filme je sinovuga nukuri nuko gusentora nka mamasha komeye ariko irya filme bivuze ko na Netflix yoshoye amafaranga ikagura sambrag mane bajya ni bash tu nje nakeneye mane turi mu bikogwa ahubwo gusa kimwe nkeneye mane reka numve uzi ikintu kinangaje Chris seriously Chris barakuzi ndeka no kuvugira cyane ntabwo ikintu gisa no kwitapa nigeze ndakikumenyako nta nico nari bwakuboneka n'ubu nturi kuri tapa mugabo iyo confidence ndakubonanye nanje ubwanje nteye ubwoba mugabo dukopeze gato ni filme ni action movie komenga ari wama action hafi ya yose uzi gituma nakubwiyeho ni filme irimwo ibintu byinshi harimo drama harimo love story harimo action reka nese nibaza turone nka shagi mwamukinishije ikikweri harimo na comedy reka bro urumva je vraiment uwanditse filme uko nibaza zovyivugira kare yanditse ariko hari hose yaranyemeje undi muntu yanyemeje no mu director je ndakunda mu director atahura icyo filme director ni master plan nyene AMEDEE himself AMEDEE man ntarundi mu director dufise ga barahari ubiriza nyimba bahari ntibarankinisha nkuko ameda nkinisha je kuko aba director benshi bamaze gukina nawe kandi so vatinga nabo vraiment barabizi barabishoboye ariko tuzizo yani au nayo yote amekugusa kama ndio unajua kwa sababu gani nakwambia hivyo igihe cyose ni wabura umuntu kabisa sivyo utabona kari abantu bakurenze igihe cyose kumva kuri hejuru umenya kuri down akoniko rero kantu gasubiremo Chris karankoze gasubiremo ati navuze ati igihe cyose igihe uzokumva kuri hejuru ya bose ntugere ubona kari umuntu akuruta uzomenye kuri down uzi impamvu mvuga uko cyo nakoze jambo rikankora ko mcanda yamanika impamvu mvuze uko diko nk'ubu jari ikintu ndakwigako sivyo nawe hari ikintu nyigako kiriho kandi ivyo njera tube two turigira hari abana bicaye bariko baravyo ko turagira umunsi bazoduka ni hahandi tuzoba barigende kwizina rega haro legend abandanya akora neza legend akaguma yubatse izina legend akazokwa amavuga kugeza umunsi apfuye na legend wibihe byaheze nibo benshi bahari mu Burundi uzi impamvu nuko bagera ahantu bagace bavyimba umutwe bakavuga twege twarakoze sha izimbwa ziko ziraza nta kamaro bacenga hari umwana kiretse kugira tubitahure neza ako kanyuma ko nisi niho ndakumva neza mfasha umuziki yandi kora gukurikirana mfasha kuri bana ba artiste babiri Big Fizzo na Kidum muri ubwo legend bakarasaye duhere kwa Kidum mzee Babalao mani Kidum si umuntu wo kuvuga Kidum ni Babalao
Kidumu jewe n'ubu akubise sho ntimaka njeyo kweki ni wa muntu muziki wa live music yura yako yari mu misi heze kwanza mengana na amezi aheze gusa yakubitega ku mutwenzi manu ujya mutamana igihego ujya numva ni legend agikora ni legend legend agikora ni legend agikora sivyo aratwika amana uzorabe no muntu wongaha mu Burundi akora n'ibintu concert zizimvye oya concert zizishera uriya mugabo numvise ko na karaoke yiwe Nairobi ntawegera na sauti sol irakurikira ntabwo ibiri imbe hariya Tanzania bamukuri hariya Kenya bamukurisha bakavuga ati umutama n'igihero bazi bari batangwe no kumugira mu Tanzania kandi ari umurundi kubera ikibabona yaratwika nuba arashatwika Big Fizzo nawe no muri legend agikora Big Fizzo vraiment ndamfana no muri legend ariko none shaho ubu nari ndemo shasha fisi ego kuvyukura aheruka gusoka Fizzo afite ndimo shasha yitwa gute baridi none niziga zibiri ijya Superman hamwe n'ijya baridi sivyo aheza ameza ngahe ameza atana heza kandi natwe ukuntu tumeze burya abana b'abantu tugenda nibihe none sha Chris Fizzo umuvuzo ko ba Cedric Bangi baca biriko aba legend bameze gute babangura oya bariya bararenganye tubazi natwe novuga ati turabana nyene ba version iPhone tuba dukeneye ibintu bishasha tune bishasha none nkubu ndetse kubinyaje we love music sigenda ikunda kurushukuna nakunda Fizzo kubera iki bakora ibintu nkunda okay naraba gusa ntuzuharare nguza twigarukire muri film twigarukire wacu so muri ko ravuga kuri kino gikorwa abeshi batangiye gutangarira impamvu umugani wawe mpava nemera gati byo uriko ravuga ariko kuri pourcentage nke nuko bera ni photo bwatsi zimaze gukanga abantu ariko je sinigera mvuza amashini harumva ingoma bwana Kristo mbabari uzi gituma nanje ndiko ndavuza amashini nshobora gutamba rege ntarumva ko ari na rege no basanga natambye zo ndiko ikintu kimwe nakwibutsa uko zivugwa niko zitambwa zirabizi rero naje gituma ndiko nakuvuga ni jewe na mu acteur principal kabisa isene zose bashutinze zaraha amaso yanjye aho waruri sivyo kandi narabibona ni filme ya mbere jewe nakinye hamwe nkumva na santima ziranduza n'amosoza akaba ndiko ndakina bana gatindi nyuma ya kamera ndiko ndakina awu bwawe nkumva script yo majama ko arambwira nkabona umuntu twe turakinana nawe akanyibutsa ivyo nakoze jeje nkumva birakoze ku mutima so rero kuvyukuri murambabarira sabwo ari kwivuga amazina ariko novuga uyu umugabo kuvuga amazina birebe yego ariko igihe cyose nzokora igikorwa ciza ntimuzonkira nzokivuga Chris himself in the building in a 257 industry ibibazo bivuze ko filime witi ya mbere igiye gusohoka mu mateka bizandikwa yuko yakorewe mu vyegwa vya Ngozi uko niho hanini nabonye mwagumye cyane gose mwinjira amashamba niyo mpamvu navuze ati komenga harimo na action nyinshi umva ibyo nibanga gusa ibyo nakinye byose I am a really bad man nagashizeko umwanditsi Fridora byumve ni wakunda kwandika bino bintu ukandika izo Chris ushireko really bad man the very thing shire niko nakandi the fire maker amashi ndiko kurantwara muri system atari gwanje ariko birambarira nibikorwa byiza cha Chris biharire kabyivugire mwana reka byivugire kabisa ibi bintu nta nubwo bo bifate nko kwiyemera mu gihe tuzosanga ivyo wavuze ari byo Chris ino filime ni nayo itumye utera kagere ikintu cyitwa warubizi ukanka gukina muri filime yabo ukavuga ngo rakara nigire ingozi gukina muri filime y'amateka cha Chris muramugiriye naburiya mu mama yabizeye akabasinyisha Chris diko ntugati ntaro diko dutarota diko ntunteranye na mama warubizi ntunteranye naho jena mu buzima bwanjye je sinzi gutiraga akagera hano najemva yego kuko aho najemva no hatumye mbumo rero je ndwa muntu ntibagirwa none ga Chris ko havuye kare ko warubizi uyisezeye kare nigeze mvuga ko ntavuye ivyo nigeze navuga kare kura bimvugira no warubizi nigeze nabivuga ubigeze bana je nayiposting ngira basi mpa preve nigeze nashaka kuri preve ngiye je nkunda umuntu umbadije neza cyane ndakunda umuntu tuba turi mu murongo warubizi muri ko murakina hari yarifise film iri kirakora mu gihe atamize myinshi yari iheze bavuga ati
umukinyi twarose w'indyamunyu ni izo Chris mwaravyeretse isi barabibona ukora amateka nk'umwe mu bantu bafite izina ridasanzwe bigenda gute ngo uje gukina mu yindi project warubizi bari bafite project ntuyikinemwe uri umwana wabo duheraho aho rero yego kuvyo kunyama mwaravye ivyo murafise moyo yo kwimvira icyo mushaka ariko kimwe no kubwira warubizi ni famille kandi ngimba ari famille ibisobanuye kandi je cyingenda irimo irimwe abandi bantu benshi kandi bose bakora ibikorwa kandi bose dukora akazi kamwe ariko Chris ndakubaze hari umwana n'ikinono aho vyo tuma jenze ndabonekana muri filime zose DJ nyene trebye naco tukiri ngaho Chris wavuze wenda zuri mvuga ko tubwizanye kuri abantu muri warubizi bose nubwo atamwana n'ikinono bose banganya uburemere uyaje ntibikunda ntibanganya uburemere n'umuvyeyi abafite abana biwakunda arafise imwe bavuga abantu umujya mwana je ndamwene urakoze cyane nubwo tutubabihara mu rugara rwo gukunda haramwe imfura ikironda mfura bagenda bakurikirana ntabwo imfura nko mu muryango habaye urubanza iza kubihagaze hamwe n'umuhereretse ubizi ndabitahora voilà ya diko reka nje baza ndakwishura ingabo ubundi umva ufite ibibazo byinshi reka tugende tafareta ni nabikeya ya okay muri warubizi igihe bariko barapanga iyo shooting iyo film umva igihe twagutaka nabo bakora ego kuvyukuri nari muri casting bari batoye sivyo okay so gusa jewe bari bamaze kumbwira ko ari filime nzokina AMEDEE no yabimbwiye okay AMEDEE acama itariki yo umunsi tuzotangura tournage sivyo warubizi baca baza gutanga itariki inyuma bamaze kumpa iyindi tariki muri BMT urumva byaragonganye okay bimaze kugonganya cyane babwira ati muri BMT tuzoduga umusonuro tuzogaruka inyuma y'imisi nini bagiye guharura basanga ivyo kunda kuko nabo bakorana n'umwanya kandi bazikigiye bujyane kigaruke n'umwanya yego garuka bararaba umwanya twari tutatagaza umwanya bica bisaba ko abantu nyene batahura n'akazi turimo bica bisaba ko bamprasa nari gukina bakashirundi rero izo nintu bisaba ikibazo gusa umuntu yo kwibaza inguvu zo guja gukina mu project ya BMT n'abandi kuko nabonye ni nka All Stars uzikurahe kandi muhira bare bagukeneye sinavite gutera akagere ukirengagiza ibikorwa byo muhira kuko nubwo bavuze ngo n'umuryango mbono ya kwanza n'umuryango no umuryango si muhira ugareka ibikorwa by'umuryango ukaja mu mihana niko bavyita ukaza gufungura mu mihana kandi wanyu zari zihiye diko BMT no warubizi imeze nk'umugore n'umugabo reka nta muntu yigera binjirira icyo tumira ko none ndakubesha rero urana kandi umugabo n'umugabo bakoragwana ukabinjiramo ucyo usanga bose bakora gukubita yego cyabyo mvana nico bapfuye hari gihe wotabara nk'umugabo bari bamufasha haraho akazogushimira imyaka yose yego ivyo ari gihe biba gusa kimwe no kubwira BMT na warubizi bakoranye imyaka myinshi bivuze yuko ajya makuru mama warubizi yarayatse cyane gose n'umuntu wa mbere yatangwe jewe kumbwira ko nshobora gukina muri filme shasha BMT kirategura ni mama warubizi yabimbwiye jewe AMEDEE atarabimbwiye kuko niko kuri okay yego urumva rero je mu kiganiro twakoranye byasa naho atameze neza kabisa bagende bashobere bakiraha byasa naho ariko ndamubaza inkuru zawe atanezerewe noneho nkashira kwitwa Kadorave ukamenga ndiko ndamusonga Chris tubwizanye kuri bavuze ngo BMT na warubizi ni nk'umugore n'umugabo nyamapro ntari kure cyane yabo bantu babiri mu nkuru aherutse kuvuga asa n'uvuga ko we na Kadorave muri kunzira mbere umwe muri mwebwe asa n'uwamaze gusezera Chris kino nkuru abantu bayimenye yumviza you are no longer in Warubizi movies Chris si ukiri no none ni gute wonyagiriza ko ariyo nkiri cyane ntariyo kandi no muri warubizi nje naranditse umbiriza naranditse nibigeze banyishura niyo contrat mubaza ko nasinye ntaho nafise ntibakwishe none gute none anise ngujya ndamu telefone yari ntigeze anyishura nta na contrat mfise hajya none wowe hajya na contrat mfise muri warubizi nukuri kwimana yimbi hari bayizane bayigaragaza umva rero yo nayandi makuru Chris urazi kintu mfise ntoramwe bivuze yuko uremera uno munsi kwigira aho ushatse ijya ni famille igituma igituma avuga ijya iyo abari kontra je nakuvuga ijya ni management sinakuvuga kari famille hajya nagiye kwakora sinani nagatahu yego kwera je warubizi kwanje turakura ni filme zibiri bataraba famille sivyo nakora nk'umuntu nyene hawe ikiraka yahamagawe narakina nkakina bakamutwaje nkaduharura nkabona turakwiriye
agenda yaza ariko izaje zikurikira navuga ati iyi ni famille nakina atagupatana nakina atakubaza ibibazo byinshi nakina bambwira Chris kina hakina kimeze kuno amafilm iheze bakamutwanje akavuga ati kuvyo kuri twaravye kuno witanze muri famille uraze buryo umuntu ari wese arashimirwa navuga hetora ariko nta bintu bya contract byari bihari kweri yaha bari contract Jesse nakuvuga ati ni management kandi management turazirakomeye ibikomeye hari n'igihe bari kukubwira ati stop ntabwo uja kuza muri ya All Stars mu game ingozi kandi ntiwabirenzako yego management kuko uraziza gusinya contract ariho ama conditions sivyo rero sinaca nijajara ko nyene bivuze yuko no musi Chris ni ka kantu ze kiragira akakicura Nakigutangira Chris nta kigutangiye oya nejo ramutse usezeye numva batovuga ngo urahemutse oya sino bampemutse kuko nta contract bigeze bampa kandi naranditse vraiment muri Gmail ndandika réponse sibigeze ndayihabwa yego urumva yenda ndapoeshe inkuru zivuga ko ari bo bakurondeye nizo usumba we kubaronde jewe ivyo nta commentaire ndivuga ivyo commentaire no bivuga bisa kimwe nuko ivyo bari mu nangere ivyo narindira twese twakora byo mu busanzwe je nenda bakeneye nabo bari bakeneye rero kuri ivyo bivuze ko contract Chris urayipfuza Ifuza contract yo muri WARUBIZI aho bigeze tanguruka aho bigeze okay mu bisanzwe ubu bivanye naho ngeze hari contract ushaka gusinya n'izindi ntosinya rero kuri ibi kwera contract zo muri WARUBIZI ndazizi ndazizi ndazi ukuntu bakora turanaziranye nabo barazi ukuntu nkora barabizi ko najya atakontra nsinyisha kuko umutwe wanje nibibazo ubwo bwaje nibara gusubuye ibuze none Chris wandika ikeje giki udashaka kontra kontra ubwa mbere je mu bisanzwe WARUBIZI nanzi ko ikora nka management mugana sanzwe WARUBIZI ari umuryango ni yogi yego irera amayogi yego irarera abafise impano bakazikuza kandi urazi umaze gukuza umwana arasohoka akajya kuba handi akarongora nawe akagira umuryango wiwe inyishika biratanzwe yego kandi nkaba ndabashimiye kundezo bampaye n'ukundezo bavuga mu Kirundi yego kwa malezi yoyote ambaye kwa malezi yo nipa yani nipo sawa namshukuru Mungu na wao na washukuru pia ndio yani naweza kusema Mungu tawabariki yani ndio wana moyo mzuri kandi baritaho vraiment barita ico kimwe ndashima nta birenze Simse numva chere do pour menganorira usa n'umuntu ari karasezera baramfashije be barakoze Chris to be honest nimba abantu tukumwe mu kiganiro Chris imvugo zawe zisa n'izisezera oya sigusezera none ngomba mfe ko hasezera ngomba mfe oya ngomba umugabo wa WARUBIZI Chris sindiko ndawusezera no kandi ntibanyumva nabi sindiko nashaka kuvayo oya uwo menga nije ndiko no mugabo je ndiko ndafatira ku majambo uri kuravuga bamfashije be n'abana beza barakoze ndiko ukumbaza ukuntu WARUBIZI ikora reka kuncanganya ndabizi umunyabwenge uri mu journaliste dufise abanyabwenge oya si so uko yageragera kunsoma mu mutwe ariko ntawe uza kubwira kimwe no kubwira nariko ndavuga ukuntu bakora nakubwiye ati ujya n'umuryango uri mu bararera bakarera abantu bafise impano hama bagakura bagasohoka niwo muryango naringize ubwo barere ko Chris nanje ntahura ku mvugo ziri hano hanze harimwo n'umuanaliste nyama bikurikiranira hagufi asa n'uvuga yuko musa nabamaze gusezera mukaba muri ko mu rugara imiryango ariko diko je nyama stati yo nyuma naro kubona sinzi ko wayibonye narayibonye ariko nyama ibintu yanditse guke WARUBIZI na BMT ngo batangwe gupfa abakinyi aha voila niko yavuze ariko abakinyi bariko barapfa je ntabonzi awe ntabuze sivyo kwera BMT ntabwo ifise abakinyi sivyo mutinyene ntabakinyi ifise niyo mpamvu ikiragenda igatora mwiyogi ya WARUBIZI igatoramwe amaherema birakomeye so kuvuga umviriza aho uri kuramfatirana BMT ntabwo ifise abakinyi ahubwo BMT ifise bene BMT sizo kurantaho oya sindahatahuye BMT ntabakinyi ifise bene BMT ni bande no ntubazi ni AMEDEE Manirakiza nande nta nuwundi oya nta nuwundi Fisi turamukuyemwo Mr Giti Mr Giti rya so mu BMT
ujyana mu BMT w'indani giki turese nivyo impamvu niko ndakubwira ko kado ravere kwera we abewe ninde kado ravere kugira abewe birangora kwishura direct ni BMT je narivuze oya Chris ntabwo nokwemera umviriza nakubwira impamvu ndakubwiko je ni uriko turakinana na kado ndabona vraiment information y'abantu yavuye kuko umuntu amaza umuntu afise information ya AMEDEE ariko aranakintu nabibona uranabibona kuko n'umuntu akanda ariko kose aragatwara buke yitonze urumva kuvuga ngo inspirator wiwe biri muri BMT gusumba muri warubizi kose warubizi nubo bo baratangwe kumukinisha filime ariko so bamusohoye ngamenyekana be kado nyakado tuzi ravere tuzi atwika ravere tumaze guhura muri filime nyinshi ziri nyuma ya BMT urya n'igiheko mugiye duhuriye muri BMT muri ruraka ni man ujya mudemo n'igiheko ujya mudemo ashaka nkahore umviriza ndahuriye no mu yindi tuzobakira ndeka ndacavuga ndacakubwira ko BMT fise bene BMT ndiko ndakumva neza menga ravere nawe uhapfa umwegekako ravere namaze kuvuga wowe mani tuzuze tureka kubeshana mani tuzuze turavugisha ukuri hamwe ibintu byifatira inzira yavyo sivyo warubizi niwe yamuzanye ibintu vya filime sivyo hanyuma BMT nayo kiramufata niyo rero kado yabaye kuba hit yubaka izina mani tuzuze turavugisha ukuri ntabwo ari umuntu ari wese muziko ngo ntigusha ego ntabwo ari umuntu ari wese agushize muri filime yiwe ya mbere bisobanuye ko aca kudugiriza izina oya sico bisigura rero turavye basi na mimi yakiye mu filime nyinshi zikingaje ari yose kwa aberi sivyo yarakina no kwa fani kwa fani none yarakinye no muri fresh yarakinye muri fresh mbwa yamaze kuva kwa AMEDEE kakutugora amakuru y'abakinye ndafise sivyo nzoguhana mikoro zuradukorera special turipe numvura yafise mugana mimi yatango kuba mimi nyamimi tuzi ageze muri BMT kuko BMT barafise system umukinyi barakubona bakakubona mw'impano sivyo kandi namaze kubona mw'impano ntuza ukina nkakubya wari ukwina handi hantu ukinye bavuga pause bagakatinga bopfuma amana n'amasaha 2 bariko baraguha information bakagukubitamwe DNA yabo ADN yabo kabisika kwinje je nyene ubusigaye mvuga script kirundi nkavuga yego n'imana kimwe nacavuga ati ini nagutangari no mwino interview nibwo bwa mbere uriko uravuga ikirundi nk'ico numva sinazahora bikugora mani je n'umukunzi wanje nyene ambwira ati Chris uzgaye utwika uziko wandika ikirundi 140 uziko kivuga fresh kwera iki nuko yasubikasha BMT none mpamvu mvuze ko kwera mwirigwana iki iyo tuko turakinana nkavuga nabi baravuga ngomva ngico kirundi cyo mukamega naco dukeneye urumva agacambwira yisome neza ico kirakugoye agacazana ikindi kirundi kimeze nkaco ariko bigaca bisaba ko ndakivuga neza muri jewe rero nanje urumva ari ikintu ndiko ndakuraye rero niko bameze umuntu ari wese kuvyukura afise cyashoboye ariko ari undi muntu ashobora kugongereza kandi rero na mimi ni kujya nyene wari kuravuga uburyo nyama yasa nuvuga yuko bariko baribana abakinyi uracemera ico coco ese ndavyemera si kwibana tubita gutizanya none we ndakubaze wowe nk'ubu wowe wagenda ugafata umubosi wa Fresh TV ukamukuraho ugacavuga gati ngabivye ngo umukozi wa Fresh TV aya ntibibaho ko bari kubesha rero hajya nimba bafashe kado bagafata nanje mani baba babivuganye sikwibana sikwibana nejo muzomo nindi filime shesha warubizi mukabona urusura rwanje ruri hagera ko rakira none motavuga none Chris ni mara agenda tambikije hose suko nakazi nta bivuze rero ko Chris abafana barafise ubwo yuko musa n'abatakiri hariya bahumure ariko kandi ntibabandanye bagira ntibabandanye banafatira kuva yuko ariho muzohora imisi yose ngifilime zose za warubizi gatuza turimwo yaha ari abandi kwera hagiye bariko barakuza none nkubu nta bakinyi bashisha bafise barafise namwe uya mukobwa w'inzobe basinyishije ni Asta hanwo basta kiretse nivyo je mu telefone nkundi ko namurondera nifise abantu baguma mansiva ngati babashiye muri warubizi urumva nibazamwe nawe nozokinira gukura ahubwo uranyibukije no mushyira muronderane Sambrag barango gambira nikuri muri warubizi niko murakora ndabasavye nanje kandi birumvikana ibimasa binini binini ntivyagoma bisangira n'utunyana mu mwuhiro mu umviriza ntishake kutuduza sindagikunda je sishaka kwibona ko ndi wa hejuru mani wa Chris rwizanye kuri intambwe yo urayibona kumaze kuyitera nashakirije ubu cyo tuva kungana na Asta yinjiye yo vuba yego ndavyumva ndabitahora ariko
mani ni benshi bageze ku intambwe ngeze nanje shishaka intambwe bro awifata nkaho uri ugitangira aho gukeneye indi renze cyane mani urumva urakujya umuntu atangura kurunguruka udushatsi twanje n'utangwe kuboneka urantu nitwe utangwe kuboneka ntibaranambura no ngaha ndacyakura ahubwo nkeneye support zanyu mugabe wow guys je nukuri ndakunda filme kuko filme niko nakina filme irampa umunezero irampa umunezero nkiyumva ko je ndi mwindisi okay rero muri jewe namanumva filme niyo si yawe ya kabiri bamukanezerererwa kabiri niryo juru ryo ngaha kwinosi filme sinzoyihemukira namanifuza ko filme nzoyikina kugeza umunsi hamwe ndiko ndactinga ariho nzoca ncikira bugati yebana Chris ugapfiri ari imbere ya kamera yego kuko ndabizi ko wa mutamvye wa mapiano muri Afrika ngakujya ko statici ari akageramo yego nzokina filme kugeza aho diko nawe nyambuzo wahevye nimba nzobanyihare duhura tugene twandana izigira uvuga ati sha mutama waragerageje gukora naho byaje nzobanyishobora gupreza nzozema ngo twakire Chris kuri fresh Imana iduhe gusaza ariko iturinde gusaza mu buryo bwuko amajwi atoba ibibazo ya Chris igihe Ravere yogenda mwogenda mujanye Ravere Ravere vraiment numukorege mwiza cyambere okay kuko uzigituma mvuze gati numukorege mwiza tumaze gukorana ubuzi bwinshi kandi buryo ushatse kumenya umuntu bivana umwanya mu maranye ujya mukobwa kuvyukuri kuko ndazi nta muntu aba mwiza ku bantu bose oya nta nuwo ba perfect birumvikana yambereye umuntu mwiza kandi naje nkuragerageza kumwitwara ko neza nico gituma rero nk'umuntu je tumaze gukorana kenshi ujya naho niyo saba service vraiment kambwira Chris ngo tujana ahantu kwezi kose dukore ama utaha urumva nyene nta birenze dufise urimenya yego kuvyukuri no bikora impamvu mvuze uko kuko DJ nyene ntacyo nshoboye sivyo nawe ari we nyene ntacyo ashoboye dukeneye groupe kandi tukeneye na management ahubwo dukeneye ba bantu tuvyumva kumwe kuko tuvanze kugira abantu tuvyumva kumwe akiyumva nkuko niyumva naje nkiyumva nkuko yiyumva kuvyukuri two kubita intambwe imiteye ubwoba duwo yanyu cange turiyo hiyongere ko nundi yo bikaze cyane hari agakote kandi kadasanzwe wabonye kuri ujya mwigeme imisi mu maranye uwo yagira abantu bo bashobora kuba batazi amen urabona hari ukuntu nko muri shooting hari ubundi buzima mama bamwe burengeye bino bamubonamwa kuri Facebook birengeye bino byo kuri YouTube nukuva ni wa munyamuryango wahagufi ego hari kandi kantu gasa na karite bo baramubonye kuvuga ati abantu ujya mukobwa rero na kino kintu abantu baramutse bakimenye kuri we bo mukunda cyane gusumba ko bamukunda ikintu cya mbere nabonye kujya mudemo ntabwo ari njyaje ntabwo ari babakobwa nye tumenyereye biwacu biyorobeka akwereka uko ari ukoze ikintu kamushavuza arakikwereka kandi niwe ikintu arabikwereka niyo akunze ikintu arabikwereka iyo karite ndayikunda kwera umuntu nkuyo biba byoroshe kubana nawe ego arakwereka uko ari ushaka umufate fo cyangwa umufate neza nivyo kumenya nukuvuga ashavuye we umuntu nkuwo ndavyumva kubana biba byoroshe buryo umuntu ashavuye akwereka umabara umva biroroshe yuko mwiyuzuza bigahera umuntu anezerewe nezera ngo nawe akabikwereka umva control nk'umugenzi iba yoroshe cyane uzi ntibamvuze ko turashaka ko shooting uva aho gacha usangira umunsi vraiment numva ntameze neza numva mfise ishavu ntazi gituma umuntu arinda kubwiruka abari wa muntu yirekura kandi abazi cyakeneye sivyo rero nanje je mu buzima bwanje nico kintu ndafise karite yo kuraba abantu nkabo cyane nk'umuntu mvuga ati twoshwa kubakana cyangwa umuntu tuba dukundana ndaho umukobwa umayishavuje agoma byimvye agize ikintazi byamushavuze utazi n'ibyamushavuze bazati imba nkunda wa muntu hari kibazo akigaragaza hama tugifatire solution kizazi sana kabisa Chris sinzi nimba mu migambo ufise utegekanya nawe kuzosohora igikorwa cawe nubwo atarirarenga kuko je navuze kubyo nagiye ndabona wabona nino filime wakomeye indura rini wawe muga mu buryo buri official no mu zindi nyesho ugiye kubonekamwe zikiri banga banyinazo bazogenda banabivuga urafise indoto cya kintu uvuga yuko kugeza umeze imvi zikaba umuyonga uzoba ugikora yuko ejo twabona nawe ahubwo uri kurahamagaza bo mukinana gusumba ko nawe uzaguhamagaza indoto ya mbere diko mfise mu mwanya kuko kuva ndi umwana nagendagena indoto kugeza isaha indoto nyinshi nagenda zihindura urarota ugahindura indoto
pana kurota indoto ivyifuzo kuba wifuza basi ya mu Kiswahili ndo yasema ndoto kuba wifuza hajya uzogera ya nako navuga kuva mu bwana hari ivyifuzo nigeze kwifuza ko nogerako byagiye birahinduka bivanye n'igihe ndimo ariko mu mwanya ndimo hari cifuzo mfise kandi ico cifuzo nikizongeze ejo hameje mfata ibindi vyifuzo kuko twiga abana b'abantu burya turemanye n'ikintu cyo kwifuza akoko katubamwe kenshi katubamwe aho ndashaka kuba nifuza ico kirato cyawe max nakigura ejo gacha nifuza kugura suppress sivyo niko tumeze nanje rero nitunahaga nanje rimaze kwifuza ibintu byinshi narigeze kwifuza ku etape ngeze ku munsi ariko n'umwanya ko nifuza ibindi bintu rero mu mwanya siniko ndifuza cyambere ko ryanje ngabize kuzina rya Chris ntabyo niko ndifuza ahubwo ari ikintu kimwe niko ndifuza iko nshaka iki kintu cyumvire ko neza niko nifuza abantu tuvyumva kimwe hari ibyo nshoboye hari ibyo ntashoboye ndiko ndondera wa muntu rero ashobora kwiyumva uko niyumva hama tukagira bwa bumwe n'iterambere mu kubaka empire iminari kadoga ego kubera bwa bumwe batumye n'umunara w'ibabera ubaho cyane gose urumva nico kintu twe ndifuza ko msejo ni naronka umuntu tuvyumva kimwe dushobora gushinga uvu hamwe hameje tugaca no kwita target tukavuga hajya ni net rufeye sereka tuyibomora gacha tuyibomora so rero je muri abantu mubanye imisi nta gacu nta urabonamwe nta urikanga ndafise abo maze upresiza ko twokorana ariko sinzi ko bo ushobora kuvyumva nkuko je ndavyumva ikuko je usanga ndavyumva nabo batavyumva ushobora gusanga Chris ufise nk'indoto z'ibisazi ubona nk'ino tele turimo ukabona nko mu mezi 6 iriko ama etage igeretse inshuro 200 ugasanga bo baracabona gasekebuye rero nicyo gituma mbashaka abantu bantaho naje kabataho ko musubye uvuga ati ebana gasekebuye mugabo je nazi nka muhe ya ide yanje etage agahita yijamwo kurusha nje uko no bijamwo urumva akamera nkanje icyo nico nifuza kuko filme iwacu mu Burundi ego aho tugeze ni intambwe ishimishije aho tuvuye sivyo gusa turacyakeneye cya kintu bitwubumwe hari ibintu byinshi tutaragiramo rero guys bakinyi banje ba filme abo tukora akazi kamwe icyambere kintu novuga ntihabi bya beef mu kazi ni nkuko je nta n'umuntu numwe afitiye beef reka da cyawe ngura umunyamahoro nka wa mugenzi wawe burya mu bagabo ni benshi barahari we Chris tukavuge tugende tukavuza mu bantu b'igitsina gabo muri filme ngo akobwira umunyamahoro yitereke neza kizazi sanda abantu bicare kuri phone barakubwira ngo mu bantu b'igitsina gabo abandi bamba bare nabo barabaho mugaje kubanze bahagufi mu bantu bari muri filme mu bantu b'igitsina gabo ati mu bantu abanyamahoro wumve izo Chris ati mu bantu b'igitsina gore Mutoni Ornera aka Nera umwumve kabiri uriya mu mama ngo nta shitani uzi ni mpamvu mwahuye muhuye ego Ornera guhura nawe yari director na nti Justin niwe yampamagaye arambwira ko hari filime ashaka nokina cyasanga nahise sanga ari Ornera ariko kuvyukuri ntabwo twahuye igakubera nga twadusaze duteye kimwe ahubwo twahujijwe n'akazi ariko dusanga duteye kimwe rero kuri ivyo ugiye ibyo bamuvuga ko nivyo sindabona umusansu sinkuge ego vraiment uzi impamvu aratahura kandi akunda ibikorwa ari mu bantu bake no shingira ntahe amubwiye bana ejo burya rero tuzotangura shooting witere agushikira 7h30 yagushikira isa itaragera mugihe abandi benshi bashika bacerewe ego kandi ntuzokumva ari kararira ngati ngade plus n'ibiki n'ibiki ni wa muntu umva umuhaye nakazi ayifata nk'ivyawe niyo uri wiwe ntigera gufata nko wa muntu amenyere ngige cyose ngo uburi ngaha agufata nyene nk'umushitsi so nico kintu rero bamukundira rero kiyo kese uvuze ati twahuye nk'abantu bateye kimwe mwese ngo muraba no stress sinzi nyene gusa barayivuga je sindayibona Imana irazi guhuza kabisa yo yaguhuje na izina rya Yesu none ndiko nabikujije ibyo bintu segirize kwizanga ko tubibanda oya je nakubwiye indoto zaje ntabwo ari indoto zizo kuranza nabwo yego cyangwa nuko ubonye Brenda uhise ubivamo shabuja zoba kwira bose mfise umutima munini zo kwakira benshi Salomo wa Afrika bese nakubwiye
Brenda bamwumvise muri behind aje mu kanya ndaza kumwakira kuri fresh bazomubona nabanzanye ishuri Brenda ciyafu mwishuri okay kuri bazana ngo yavuze gute ngo ntibawukwe kwankwa nakubajije ati ubona twe naonera mu mutima wawe yani afite umutima wagutse n'ukuntu je naonera twese tungana two kwigwamo irijwe ginjiye muri micro cyane wavyumvise ego navyumvise urumva akeneye inyishu ego kuvyukuri ndiko ku munsi wa mbere twari kiganiro nakubwiye ati mfise umutima munini ushaka abafana banje bose bokwira ntabwo ndigajya kandi kimwe maze kubona burya abantu bose nshobora kubakunda kimwe hari umuntu ushobora gukunda ukavuga ati uyu vraiment ntawe umusubirira sivyo ariko abariho no wa wundi uvuga ati sha nurya karimwe tuvya nk'uko ego rero bose bokwiga ni cagihe ndakungana ni cagihe uramutse ukiri player boy ubu ufise tubivuge ubu ufise umuntu wemera ukumumurutisha bose ariko ugasanga urafite nabandi bashamikiyeko mumeze nk'abababeshana umbiza ndakubwire deko buri umuntu ari wese arafise umukobwa we wa danje uzi impamvu ndakubwiye gucyane abakobwa ntibateye kimwe umukobwa ushobora kumubona ukamukunda ukuntu ateye ukuntu asa cyane cyo twebwe abahungu turagira ibyifuzo sivyo ariko n'umuntu nawe nabi ndiko mvuga ukuri sivyo ugaca usanga ukuntu ateye ivyo bituma umurondera ariko ugaca usanga ukuntu yitwara imbere yawe n'ukuntu ari we kwera we ni we w'indani ntabwo ari ujagaragara hanze ugaca usanga bitumye no kumwanka wona mwanka ugasanga ari no wa wundi wakunze ukuntu ateye ariko ugasanga ukuntu yitwara afise zangeso je nakubwiye ko nanka abakobwa guma bashavuye baguma bishavuze sivyo yego ugaca usanga nawe mu yakarite yavya bintu ukunda none ninde shayo uzamuruta uzobona benshi uzobifuza ariko ntuzobwira na mind yo kubarongora amara ntajye unyuzuza uvuze ati ndarosa amahera reka nza n'umugore mu nzu uzotwara wa wundi aguha ivyishimo ntuzotwara wundi wifujije manje tuze tukaturabesha kandi uzotuma umudemu wanje nyanga ayibaza ko ndi mu player boy tubandaje oya bahanga bamboga rebo ngo bamabadese by'abantu araduka n'umuntu n'uno mukobwa mukuye he manje cyo zosheka banese nzogwana adresse yanimba umukobwa cyakubwira kazi muri bavuze yuko ujuje byose nibaza yuko n'umugisha uba waragize kandi bizogenda neza so Chris sinzi twayaze byinshi ariko burya muri byinshi umuntu aba yavuze hari gihe wumva ufisa kandi kajambo ku mutima wosigira abafana cyane yuko bamaze kuba benshi cyane ufise akajambo k'abafana agomba arabwire kino ngira hari ijambo nagomba mpe umuntu wanje King Sabasi nagomba ndamushimire cyane gose kuko nahana abantu bari batabizi shobora gukora ikintu ntamuhanuje Sabasi n'umuntu wanje wa hafi aya Sabasi muri close cyane kurusha no kuvyumvira gusa rero impamvu mvuze uko nuko wambwiye ati wambajije mbega aho ugeze urishimye naho ugeze kuvyo kuri ndishimye impamvu mvuze uko ntabwo maze imyaka myinshi mu bya filime ya mbere natanga gusohokeramwo n'ubuzima igihe Sabasi kandi uraje haje utanguriye mu buzima natanguriye mu uri mushasha kabisa natanguriye mu banye n'impanuro Sabasi yagiye arama byatumye shikaona nifuza ariko nakubwiye handi mfise n'ibindi byifuzo ndacyapambana rero nagomba ndamushimire n'abafana biwe benshi bama bakunda kumbwira ati Sabasi n'umuntu mwiza n'umuntu mwiza nko bavyumvira so ndamushimiye cyane gose ubu sigaye nje hana abantu bose bakampamagara bakantera amashogwe hari n'abandondera shaba kaminoti yego Sabasi hari hose yumve ko ntagase mbayeho neza kandi yabyifuzo byo barakurungikira aka iPhone n'abanyabandi arizo bariko barakira sinzi yo mu macho matatu ariko uri umwana mubi okay rero abafana nabo bagomba ndabashimire cyane gose cyane abafana b'Ingozi kuko nibo banyeretse urukundo barangaburiye barampaye amazi nanweye hari nabanguriye utuyeri sinoharira ko isajora nk'ibiye ko bitagusa none mvuze utuyeri naho ishobora kuba na citro ko bampaye nyene ibintu byinshi baza abagabo bateramira ku kayeri uko byabuze muzonywa amazi yatari so rero ndashimiye cyane gose n'aba kunze ya Fresh TV hari umwe nigeze kubona commence yarandise avuga ati turakumbuka ikiganiro cyawe kuri ivyo ko nibaza araza kucumva naramubonye niyo mpamvu navuze ati reka ndamuzane hakiri kare ntarinde kuhogora so ndabashimiye cyane gose cyane abantu banje bo muri Facebook ndabakunda cyane kizazi sana ebana wari umunezero kubana nawe Chris ndagushimira cyane nizere yuko for the next
tuzaba turi kumwe bifuriza iterambere ariko tuzogaruka turabire hamwe ca gikorwa wavuze yuko nico cambere kigiye kubaho giteye ubwoba kitari bwabeho muri ino industry umva ijya filme urasubiyemo umviriza reka ndabisumwe neza ijya filme nari tokundwa nkuko ndabishaka ariko ni wayiraba ndazo cumamagara nkora ico kiganiro kandi bitaba je sinzosubira kugaruka imbere ya Fresh TV oya wowe nyutamamagara sinzogaruka reka tubitegereze so twizomerezera kubana nawe asante sana murakoze ndabashimye cyane nk'abakozi ba Fresh TV make your comment ibyumviro byanyu turacabikeneye iyi ni other opportunity to another possibility they call me ndikurere on the side the sun by Dr. Vro aka Diko hasta la vista. This is Fresh TV. We shine to progress.